baca bavyita kugirane gutindero Jura ko Monia Fleur yataye indero kuri we ni kuya no gutindero kuko ufashe umuntu utagaburira utazi uko abayeho nuwo muziki wiwakora utazi ukuburyo gukoramwo utazi na sirago amaze guhura nazo kwari ugaca umufata mu kiganza kamengo n'umwana umengo uri umubebe utamika kamengo wa muntu uzi ko buri kanya umubusha ngo umuha amafaranga kigenda ukore wantu uzenyawe nta na kimwe ndihira bro nta na kimwe ndihira bisigura iki rero je nari sinshenda kwemerera aho nkenda kuzibirira hakiri kare kugira ngo nundi iyo bafite ico ciyumviro cyo kunyagira ngo afate ibintu byanje nabi uzovuga atajya record hajya harugaye sinere kumwemera je kafata ngo ibintu byanje bifate nabi ngo anyifatire nabi ankoreshe kumurangage mbi kwa kumengo yansuzuguye usuzugura umuntu ugaburira bro nugaburira si byiza kumusuzugura ko no mu kindo rabivuga ugaburira sivyo si byiza kumusuzugura kuko nivyo wabungabura mu kanwa jewe kabimpa gacubi nsuzugurira shuma ndakubwa ni facture y'ivyo umaze kuma ubivuge ndabigusubiza kagereho hakoba imbwa ubimva je nanje sishobora gufata nk'umwana wo turangana duhomana baca babyita kubomana tuhomorana no guhomorana ko hari amakuru menshi uzi kuri Monia Fleur navuga ko utarasohora wachi uvuga ati ndabona za gusohora foto canke video by'umuntu ngaha yasotoye na makuru ndamufiseho canke ndazihenera inati yitwikira umuji donc nishaka ngene nakubwiye nti yumvyonze ndagerageza nkaguha gasopo ishoboka kuburyo naho uzokumva ati nakari hariya fukati yaganda ndagende prepare sigura iko rero wamuhaye gasopo kwi stati wakoze yo ni gasopo kandi ubamvyonze amvyonge gato acabona ko ivyo mvuga je nakoresha umuntu azona batse je mu bantu harabaca bavuga ngo numuntu wa numukango je ibintu mvuga nta munwa biba birimwo ibintu mvuga nta munwa biba birimwo atushe tu amvyonge kandi sigura ko hari ibintu hari amafoto ya Monia ufise n'ama video fire je ya fire yatwereke no je umuji nuri umuji nioneshe sasa siko na simu hapo nioneshe man nakubwiye nti ashaka kubimenya ko ndabifise ashaka kubimenya ko ndabifise aja mvyonge akora kandi kantu gato ubu sinabikabutsa ari sitatu urabona ndashaka kubwira nace nikabukira ko nimba ari byo kumuha gasopo kuri bijya yakoze narayimuhaye narayimuhaye uriko ari gasopo namuhaye kuvya yakoze riya jambo ryo nyene yavuze gasopo namuhaye irakwiye ashaka ko tubigira rero big deal tubibandanya aca ntamwe nawe uca umutamu ndamutamu fo naho nyene fo utagashira ndamutamu fo fosti uca yambaya kava ya makara nayo ega ndaguteri gurera bro ariko n'abantu benshi baciye bibaza bivaye nayo majambo wanditse uvuga neze yuko ati Monia Fleur avuge ko afite amafaranga ati ariko umuvyeyi wiwe akabadandaza amakara ati ayo mafaranga yo bamaze iki amafaranga wowe navuze nti uwo mukobwa aja Dubai misi yose yirigwayo afise amahera tukaba tuzi ko umuvyeyi wiwe adaraza amakara uri umustar ufise amafaranga bimeze gute amumariye iki amafaranga yo amumariye iki ivyo ico kintu wowe ukinze ko nuwo kimbaza nugutogishira kuri TV online nuwo kimbaza wewe nokikubaza ati nikubera iki kandi uzi ko yo duhuye ndaba kubita inoti ndabatamwo hari uzi tuyagaburamwo hagati sinzi mara none ntushaka gucugira ico kibazo cyo kumatsa nanje ico nabajije amumariye iki adashobora kuyagira amahera amumarika adashobora kuyagira adashobora kuduza ikintu basi kuduza umutahe umutahe wa
umuvyeyi wiwe. Yes, 1, 2, everybody. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Oh yes, and Mr. Radio. I'm back again. Nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Already easy gentlemen. Kora subscribe button kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera ari kumwe na Airfage Carf. Ani watuma image uyibona imeze fresh sana. Ani watuma sound uyumva imeze neza cyane. Ne muri cya kiganiro tubabwiza ukuri show cya kiganiro kigwa akajyo keza ako kumenya makuru y'abasari, ako kumenya makuru y'ivyamamare, ati begi ivyamamare byacu bibayeho gute. My name is Radio, this Lloyd TV, the place, you know what it is. Yes, uno musi ndi kumwe n'umwe mu ba hitmaker. Wagwan kirigitese Kiriwati meze fresh. I am good. Hey. Ati nta mugabo bavuga nta n'umugore bavuga. Let's go. Nta mugabo bavuga nta n'umugore bavuga. Ntibavugwa mu izina manje barivuga bonyene. Mana yanje bakunzi baroye nukuri ko amugu vona ivugiye. Oya byo no musi byo ndabirambiye. Wagwana umeze neza ariko. Je ndashima Imana. Ati baratuzi Imana nta mpamvu yo kwivuga bro. Oya hari abatatuzi muga vraiment. Shaka kuri roho bakunzi baroye. Niba atari uje nyene. Tubwire bashasha basi abagize subscribe is dive small lace. Wagwana ibyo naringe na man umeze fresh like this. Musi wagenze gute man? Neza. Ngablo rya kamera ko ruri kure. Rujya ntubona rujya ruboro yambaye ko araboneka fresh. Ebana 4. 4. Baite uraberewe man. Merci. Agakepe ka fresh man. Izo kepe ziribe man. Ziribe sana. Sizazi zo muri sura wirenze. Sizazindi zo muri sura wirenze. Sura wirenze nega. Nta zo ramu zo muri sura wirenze. Zimwe zo gumo. Zo kugira gusa. Baita muri bavyita muri cagura man. Ni vayu. Ni cagura. Cagua yake cagua. Zimwe za desa tuwasa. Man vibira maze gashiko. We kera warambaye impuzu ya desa. Desa? Zimwe bacagura zimwe za zibiri sensa. Imwe ya sensa. Baba ngo ni zibiri sensa. Oya no sinobe. Ngo makareso ya zibiri sensa 3 sensa. Biramaze gushuka zambara man. Nako simvuga right now. Nivyo bintu nta mudara ivyo bintu from. Man bibaho man. Impuzu muga pana ivyo ntuvuze bindi. Zibiri sensa. Zibiri sensa. Biramaze gushuka mbara impuzu ya zibiri sensa. Zibiri sensa. Impuzu zibiri sensa ugasanga udupira tw'abakobwa tubiri ari sensa. Tubiri sensa. Uduhuzu tubiri sensa. Oya no korohera ndambara. Na musi. Impuzu ya make maze kwambara gara no musi. Kuva mu bwana bwawe. Je sindi waho nduza kubaza ngo wambare yanga. Pana wambara. Sinakwaje wambariye navuze ati then impuzu ya make. Wibuka kumaze kwambara kugira uno musi kuva ukiri muto. Na nibuka vram ko azo nibuka ko sina kubesha. Gusa nyine si menshi kandi si make. Ati si menshi kandi si make. Agwambwiye kumeze fresh lakini mbega iyo umeze fresh umeze gute man? Umeze fresh nuko mba nariye. Mpaze. Nta mata stress ifite z'abantu. Baza kumvuruga ngo kuno. Aho mameze fresh na famille imeze neza je mameze neza. Ati na famille imeze fresh. Bameze neza kandi nivyo iyo umuryango umeze neza nibaza yuko nawe uri kuradukurikana umeze fresh sana. By the way naje meze neza uraneza yuko fise ebana. Meze neza bro. Ariko rero yambaye bayiti bag. Kuri kwa kuboko kwa kundi nyene. Ndarongowe man. Abantu bambara bag ku buryo. Nako kubafiri. Izi ni zimwe uzi wewe. Ahubwo bivana naho wayishize ni ku kuboko kumwe. Ahubwo bivana ni bag yariyo. Si bag y'ivyo uri kuri yumvira. Baza ko niyumviriye. Sinagira uvuga. Ibiki. Wenda kuza. Baza ko nagira mvugi. Baza tuzi naye. Baza ko nagira mvugi imana. Baza ko tuzi naye kuva kera. Cyanagize ngo wararongowe man. Duherukana.
Duherukana. none haraze Yari mwansanze na cameraman wawe musanga muhira. harize nka Desomen none Desomen umuntu yorongo ngo bikunde ntiyoja kuvuga muri Desomen yes none nimba wari umaze amezi 5 bitegura atabyonzi nawe nawe ariko narabatumiye nimba uzi ibintu bivugwa n'ivyo hari ibintu byo mu kinyegero ubucikiye muri binywabi ubucikiye byasivyo bisigura ko utazigera uciki oya ncikira kubera tuzagira mariage tukashika tukavuga ati ebana katubwiye ati bana je bayi tindagiye man umukanwera mukanyambarira ariko rero hari ikintu kimwe cyane nibaza man iyo umuntu akoze marriage ari umukobwa asanzwe akora ikintu runaka ndavuga cyane cyane muri entertainment kuko ni urimo acubura mbega niwagira mariage nawe ninde yabuze ni benshi cyane example ni benshi cyane nde Miss Erika ndavuga abakinyi b'amafilme banani ba glace bakoze ama mariage no musi kuva bakora ama mariage nta gikogwa na kimwe arongera kugaragaramwo ni ibintu bikunze kuboneka kenshi abana babigeme iyo bakoze ama mariage kenshi ivyo ni ku muntu ni ku muntu hari gihe babona ati antuka ibintu ngezemwo hari ibindi bintu nkwiye kwitaho gusumba umuziki navyo nyene ubimenye sivyo hari ibintu umuntu aba kwiye kwitaho kuruta umuziki amaze kukibona ko rero hari ikintu kituma arutisha umuziki acicita kw'ikintu gihari no munsi ngaha kuri nosi si umuziki gusa ni byinshi bihari kandi bituma tuguma tutera imbere tubaho hari benshi uzawumva ngo uje nta mugabo yombuza ikintu canje canke nta mugabo yombuza impano yanje mbega bicukaza ku mugabo then usanze ukunda umuziki bishitse ukaja ku muntu adakunda umuziki hamwe yo kubuza gukora music muyiheba canke byo umukunda genda urabiheba none utamukunda urambaza ikintu ca mbere ngaha gikomeye gifise ubushobozi bunini n'urukundo love nje ikintu ca mbere gifise power ikaze rero uyu ukunda umuntu urahaba ngo yangize ukuntu ico tokubuza ico wabona ati vraiment ikinara kimbujije bikurondera amafaranga mu buryo bugaragara vyane byo kuvuga ati kuja mu kazi utonda ku kazi ngo umuziki urabizi ko nta muziki hari ngaha mu Burundi uvuga ngo utonda mu gatondo ugiye ku kazi oya ivyo rero arashaka kuba atabikunda kandi atabikunda nawe arabiguteguza bien ava umuntu mwiza yaguteguza bien ava ati jewe ndagufitiye projet iyo projet ndagufitiye ndakenera ko tuvyumvikana tukiri abajene mari ariko rero tukiri ngaho hari umuntu tukiri abafiance hari gutega umutego ahubwo tuzobibandanya ariko amaze gushira mu twavuga ati ndamugaba 100% ati burya rero ebana stop urabiheba none kubera gusaba gukunda avuga tugira ashikire reka ndamuhende ko nzobiguma mu kugira then ntibitume dutandukana ariko umaze kumushikira ko avuga ati ndamugaba ijana kwijana avuga ati none ubu numve abahungu biyorosha muga ko mukobwa abakobwa bayatugora sinzi ko uvuga ngo uragiye kwaka divorce ngo ngo bakwangiye muziki ukunda hari ababahe babagabo mani kwera ati jewe ebana ndamishwa hari ukubwiye ati jewe sino nkubu vyamaze gushika ucuraba ikiruti kindi tugira balance ikiruti kindi kavuga ati ndabihevye niyo nzira nyayo tugumanye niyo nzira yo cyakora gusa mind ya wagwana tikumwe n'umwigeme no vuga neza yuko akunze kuvurugana werukana kuvuruga abantu weruka mbere twakwanye umbwi kandi wewe ndonda ariko mvuruze gusa nawe nukuri bano b'Imana bakunzi bagahungu reka nabwira ikintu kimwe mana anyandikira ngo uri hehe dukoreye mission nta nabite asubira kugendikira uri hehe dukoreye mission niwe wozo kwita we uzokwarira ko uri hehe dukoreye mission reka nabwira ikintu kimwe mana usiko nkunda ukuntu uvurugana mana ukunda gute banijyamiye kuzo ndagutaye mu bro kati nibibi ndagutamu nabirandenze fo nkavuga ati sasa kubadi kati umuntu none nakajembe gete aho umwanya wanje wo kuruhuka nkabona ntaye mvuga ati sasa terangica gatiri usi ebana fo mubona ariko banijyamiye mugabo na Rena ndavuga ati ebana aho uri hose ndagusa mbwa nibuze umutipa akora sana ni weye man none uyu mu boss wa Roy TV man ibyo twaremewe man ndashaka kumenya vuro mukura gufata none nibyo twaremewe man basi nkumugiye ati
boss rabungurane vraiment ndafise agashidara yo kwa arabizi nawe man arabizi gukora uritanga sana bro man fo ko no ibiganiro vyawe vraiment urubuha akora ama content adashobotse kugira kuvuga abana ama content yawe sinshobora kuyaraba ntari ahantu ndi muhira we content zawe sinozirahango ndi ngo ndingo ndahantu ngo ndi nubwo nabandi ahantu ndi pose sinshobora kuziraba uko mbanzi nti abantu no twihangafata ngakwimvira tugiye mu kakatwenga iki n'umusazi mbanzi ati ndi Iryamiye ndi muhira kandi ariko ntiza wamujije. Riga namwe mudutayemo natwe tubatamwe amaye. Oya we ari dutemo duhura. Ari ibintu wowe ukreya nazi ubikura. Sasa udutemo duhura. Yewe. Udutayemo natwe gutama. Baragufise bro. Umeze fresh lakini. I am good. Agisokuzo wa TV reka rero dutangure man. Nitwari bwatanga. Sasa numwigeme no vuga neza yuko hari karavugwa ko ibintu byinshi. Hari foto no vuga neza yuko iri kiravugisha abantu. Reka bari yo duhera. N'amafoto menshi no vuga ko yasoso ari nk'amafoto nibagiye ashika kuri 5 canke 4 guca. N'amafoto no vuga neza yuko. Ngira umuntu afite telefone. Iyo foto ngera aramushikira. Umuntu wese akoresha Facebook. Ndemeza neza ko iyo foto yabaye populaire. Kuruga rwa Facebook. Zijya foto hari statire waciurekura yerekana ko zijya foto warekuyemo ifoto imwe yonyene. Ati zindi jewe ntimubimbaze sinzi yo zapfu. Zijya foto rero wastoyemo ifoto zingahe kwa? Jezi ya foto. Narekuyemo izo narekuye barazibonye ndabona. Ndasigura ngo narekuye izi n'izi barazibonye abakurikirana urubuga rwanje rwa page ya Facebook. Abatari kurikirana ngo mugende mu birabi izo nasohoye zirahari nizo babonye ku bandi bantu zirahari. Ariko ni foto novuga ko wifotoreje umunsi umwe zigaragara neza yuko ni umunsi umwe kuri foto nambaye style imwe. Hama mu kuzifotoza wazifotoza kugira uzosohora izo wowe wifotoza kugira ngugire gute? Hari wifotoza kugira akore pancarte yo mu nzu, hari wifotoza kugira ari pancarte yo mu nzu. Banderole bakavuge banderole basi yo gushira mu nzu. Atwe tubuje gatoya hari umuntu wifotoza ari kugira ngo afate akore affichage yo mu nzu. Hamwe bw'abasana ugasanga ni cover indirimbo ugasanga then ni foto bo I don't know bivana n'impamvu ariko ni impamvu nyinshi zituma umuntu yifotoza. Ndashaka ko tubwire zijya foto mu kuzifotoza harabibaje ati yari muri clip, harabibaje ko ari kurakora clip video y'indirimbo, harabibaje ko ari muri shooting y'ifoto. By the way ndashaka kutubwire nka wowe nyenezo wazifotoje kubw'impamvu nyabaki? Zifotoje ko nari nshaka kwifotoza. Ndazifotoza. Wazifotoje zose ari gwawe? Ari gwawe? Ari gwawe ziya foto zose ni gwawe. Kwereka washimye gusora. None atari gwawe sije nazifotoje. Kwereka washimye gusora. No, kwifotoza ifotoje uvuga ngo izi sigwanje izi ni gwanje. Kubera hari uvuga ati izi zifute. Aho uri fotoza ukavuga ati izi nizo nkenera gupostinga izindi nazo naba muzifute. Nazo nkeneye. Abisigura yuko reze ziya zindi mu nyuma zasohotse atari wazisohoye. Sije nazisohoye. Abadisohoye rero badisohoye ku mpamvu nyabaki bazikuye. Abadisohoye sinzi ko na je ndacabaza umuntu arisohoye impamvu yagisohoye kubera ko mu gusora urazi dusorera ku mapage yacu ku mbuga zacu donc rero ku mbuga zanje kuba nacishiraho zijya nizo nari mbuye ko nshaka gushirako ziri nazo sinzi washatse kubigira ntwa yashatse sinzi vyonyene tu Kana promoter niwe nabonye nande. Canke no mufoto. Rega nazibonye kuba mu promoter. Bisigura ko reza so na ba promoter. Ce sinzi bago bazikuye ko sinomenya ngo uyu muntu umwe yayisohoye n'uyu. Kujina amazina nasanze za kuri Facebook zandagaye. Sasa umaze kubona ifoto novuga neza yuko wowe utashimye gusohora ukabona abandi bazisohoye. We nka we nyene ifoto wabyakiriye gute? Oya je rega je nako davyakira je no hari umuntu acavuga ati je we shaka wazisohoye yamufungishe kubera yuko nanje nase kuzisora ndazibona we then ukibibona. Iyi ni industry shine industry. Je na umuntu azonkorera ikintu kigihwanye n'umuziki ngo nje kumufungisha. Hano bisigura ko wazisohoye tuzovyihereza ndakwegera tukivugana tukavyihereza nta bintu byo mu butungane je. Oya sasa twabihereza mu muziki nyene. Bisigura ko uno mwanya rero wamenye umuntu azisohoye.
uramuzi ninde yesi no muvugira oya nanivyo nakubwiye nyine ni twarabihejeje nyine tu ubuzi neza yuko umuzi wazisohoye mbega umaze kumumenya wasanze ari inshuti yayo hafi cyangwa wasanze ari umuntu nyene wakure babantu bashaka baba bashaka gucafuza oya nta muntu wakure yoronka foto yawe umuntu abari hafi yawe kandi abari hafi yawe hari n'ubu bari wifuza kugucafuza saba ari kure yawe gusa ahubwo abaturi hafi nibo bifuza kuducafuza uramaze kuzibona uramaze kumumenya mwavuganye ibyo twavuganye vyinshi nocangara bangana nabivugaga ibyo twavuga kandi twabivugiye Anye nawe umunsi wa mbere mubona usanga wahise umutamo nka cya kigumu kimwe kiri muri ya ndimbo ya Dramati. Yeah. Ndirimbo code harimo urugumu ruremereye. Kumbe yayisohoye. Sindaira. Cyangwa se umutamo ikintu mana. Kinone we gute mana shaka gupostinga iri foto. Abakobwa nabo murabazi iyo bashavuye. Ya jewe nimba wanyisohoreye kugira ngo wunguke. Yaciye andi. Yarakurisha amafaranga. Wasohoye zijya foto yarakurisha. Yakurisha ngahe? None saga twiko none yashaka gatwiko ni yakabonye. Yakurisha ngahe? Sino yavuga gusa tu yarayama nubwo yo mama ake we yashaka kuduza page yiwe. None woduza page yawe utabisavye ntundi. Wamubwiye ati ngo dukore ibiharuro ma. None dukora ivyunguka. Tingo. Dukora ivyunguka bro. Ngo twicare dukora ivyunguka ma. Dukora ivyunguka. Wowe ni we warungutse. Jinanje muri umwanya mpomba. Tinari nkeneye kunguka. Zana rero inoti. Kizana gatebe. Zana ikaramu. Twicare twandike. Ivyunguka. Tagiye gundu kuntu batamwe mana. Je mani ngira ngo nduhuke. Nkabona uradutaye. Oya agenda bafise. Nako duherukana ha ejo hirya yaje nzobona. Gize ngo ndaryama gati. Cindakukonga ndagutemwo. Ucongera ucumbwira uri hehe. Hari andi makuru novuga neza yuko rero aya yoyo rero. Avuga ko ari yo yatimwenda kurondera. Ayahe. Aho ntucika ma. Asha. We na Monia Fleur kwanza. Ndagucika. We na Monia Fleur. Mufiki. Dupfiki? Nacho dupfa. Nacho mupfa. Ariko posti zawe ziragaragaza neza yuko hari ico mupfa na Monia Fleur. Posti zawe zahe? Ndahera kuri stati. Hari stati yanditse avuga ati ndayirabe. Reka ndazirabe. Ndabe. Wanditse uvuga ati Monia Fleur utanguze intambara uziko uzoyigwana. Kuranyuma. Bakuze wa TV mubaya amajambo na majambo novuga neza yuko asa nka haremereye ukuntu bivanye nuko ameze ati Monia Fleur utanguze intambara uziko uzoyigwana waciye ushirako emoji y'ingumu y'umuntu afunze ingumu bisigura yuko ni fight ni intambara ucuvuga ati jewe simbubutana ni Sadon. Usika ko wise Monia Fleur Sadon. Ndamwita ko shatse ko n'umunwa wanje. We na Monia Fleur mufiki. Bege iyo ntambara Monia Fleur yatanguje ni intambara nyabaki. Ahubwo wowe waragiye kuraba icyatumye nagira ngo waje ufise amakuru yose yuko. Je ndiko genda kuba wait. Wari kumbwira ati twarabonye post yawe meze uku nuko. Tugera turarondera imvo n'imvano kumva navuze ni utanguze intambara bisiga ko ari yayitanguje. Sikia kwanza Mohlesi. Jewe ndi kumwe nawe sinshobora gukoresha ikiganiro ngo turi kumwe na Monia. Ndi kumwe nawe. Oya wari kumbwira ati rega nivyo ndavyumva. Ndiko ndakubaza ucumbwira ati nararavye n'ikindi kiganiro byari byavuye kuko. Sasa we na Monia Fleur mufiki. Nivyo yavuze mu kiganiro. Sikia ko ari byo byatumye wandika ati jewe simbubutana. None wumva ataranso atoye man. Yaragusotoye. Nawe maze kugusotora nk'umuntu adasotorwa bica bigenda gute? Uranzi bro. Uranzi. Nje ndakoreka jewe. Donc yifatiye benshi abo yifatiye benshi barakwiye nibajya. Kandi abo nyine kumureka sikora ko babonye ko batomushobora. Aho gusa bavuze ati nene nka gapetite. Twewe muri level yacu ko ni benshi je baje mu nyuma barambwiye ati yo ujya aho nimba ari wewe turagushigikiye ijana kwijana uko turabizi natwe bwatugize ukuntu mugabo twe turamwihorera tu uko abo n'abantu bakuze unashima n'umuntu akuze mu mama ati twebwe yatugize ibi turamwihorera ati reko ko ageze iwawe atageze iwawe vraiment aho ushoboye kumwishura twe turagushigikiye
ati mutemo umumama niyo kwishona na Monia ya inuko yabona ko amurusha level amurusha video yose avuga ati wewe vuga yamufashe nk'umwana ni kushatse yamufashe nk'umwana kuko umuvyeyi we arakuze ya niyo mpamvu rero je nanje sishobora gufata nk'umwana turangana duhomana mucaba bacha babyita kubomana tuhomorana no guhomora azona bica wallahi oya Johnson to even je mu bintu byose ukununzi hari before bwamana ninjira mu muntu ibi bintu hari sinye inshuro ya mbere ega naye navuze ati sasa rega nabanje ndara fresh sasa uyu niwe yatangiye kubona kuri Facebook watoya ko mbona statistics ziwe reka je ndavyirabire kuri statistics ona ni true ubura ni niki ni jambere bisigura iki bisigura ko atama bifu je naranje ngo n'abantu mugabo na nkubundengera sivyo abanyubaha ndamwubahe akora ivyiwe nkora ivyanje bihereraho mugapana kucunyubahuka ngo nguze gufata ibintu vyanje wica amazi nkandi bakuzi ba TV harabagiriye amahirwe yo kuraba ico kiganiro je narakibonye ariko ndashaka kubaza nka wewe nayahe majambo yobe yarakubabaje cyane gusumba yani mu bintu Monia Fleur yavuze urabona reka ndakubwire mu kirundi ukuntu abarundi tubayeho haro ni jambo giza abari jambo giza mugarangaje ubivuganye bikaca riba ribi rikaca riba ribi kandi ryari iki ryari giza bisigara yuko batazi uko bavuga sivyo ivyo yo cavyita kugirane gutindero Jura ko Monia Fleur yataye indero kuri we nikuye no gutindero kuko ufashe umuntu utagaburira utazi uko abayeho nuwo muziki wiwakora utazi ukuburyo gukoramwo utazi na sirago amaze guhura nazo kora ugaca umufata mu kiganza kamengo n'umwana umengo uri mu bebe utamika kamengo wa muntu uzi ko buri kanya umubuca ngo umuha amafaranga kigenda ukore wantu uzenyawe nta na kimwe ndihira bro nta na kimwe ndihira bisigura iki rero je nani sinshye ndakwemerera aho nkenda kuzibirira hakiri kare kugira ngo nundi yo bafite ico ciyumviro cyo kunyagira ngo afate ibintu byanje nabi uzovuga atajya record hajya harugaye sinere kumwemera je kafata ngo ibintu byanje bifate nabi ngo anyifatire nabi ankoreshe nkorangaje mbi kwa kumengo yansuzuguye usuzugura umuntu ugaburira bro nugaburira si byiza ko umusuzugura ko no mu kindo rabivuga ugaburira sivyo si vyiza ko umusuzugura kuko nivyo wabungabura mu kanwa jewe kabimpa gacubi nsuzugurira fuma ndakubwa ni facture y'ivyo umaze kuma ubivuge ndabigusubitse hagereho hakoba imbwa ubimva ariko hari ikintu utanyishuye gusa umbwira amajambo mu kiganiro Monia Fleur yakoze uvuga ati vraiment ya majambo yarambabaje cyane nka jewe nakubwiye bwa mbere icambabaje ni langage yakoresheje ni langage yakoresheje ikigira kabiri amajambo yavuze amajambo mabi yavuze guterera abataraje icyo kiganiro deni uvuga ati je abatakira bagende bakirabe ariko kuri we hari amajambo yose yakwa aho tuvuga ati jewe nk'ijambiri niri yarambabaje nka jewe vraiment oyaje kumbwira ati donc kuvuga yari kuvuga ati uri muto iyo avuga ati mutonya wanje uri mutonya wanje sinzi nibwo bivaye n'ukuntu yari kunyita cyangwa avuga ati sister wewe genda ukora umuziki wawe iyo commentaire washize ko nayo nakunze c'est tout umukabivura mu rupfaso ni sawa ndavyumva nkabita nanje nkavuga nti tuka nimba nabona kuze nikosa atandarirondera narikoze nkarimenya ritahura muga kucushuka avuga ngo ukurubone ngo nturakura ngo rero ngo kurubone ngo urabe ngo uzomenya yavuze ibintu byinshi nkasi none nabisubiramo je ibintu byenye donc sinzi kuvuga ikintu rangaje ya uvuga ikintu bivanye den je ndakubwira ni ikintu sinagikunze c'est tout sinagikunze
ukacumva ko ntagikunze nagikunze ni nagikunze mugapana kucufata ngo ibintu ega wewe hari dufate nk'ubuntu tanga tuko turavugana ngaha mu kiganiro atangura kugufata nabi je nkavuga ikintu umengo ushaka kwikura na urabibona urabibona bivanye na langaje urabibona ati uyu muntu nawe urabudebukirwa rega nawe wocuvuga ati nyarutse chomoke uyu muntu nabona ariko aranyirukana nivyo rero Monia ivyo yavuze sivyo nivyo vyambabaje because nacho twaye duhuriyeko nawe ari kugira commentaire nkuko nayigize kuko uruko arabaje commentaire nakoze yari isanzwe nari nayivuganye ndi happy asha nayivuganye umutima mwiza abatayizi rero commentaire yavuga ngo oya aje nagize commentaire nkuko ugira commentaire ku ndirimbo yiyo kandi iyo commentaire nakoze ni umuntu wese abonye indirimbo yiwe yari gukora numva ntanzwe ibi birimo commentaire ku ndirimbo ntanzwe ibi birimo rega kwa turabizi ko naje bangira ko commentaire nyinshi cyane ku ndirimbo zanje ahubwo hari abantu baca bavuga ati je commentaire imbindi zo nkunda ati kubera izo zituma mba je bamvuze ko ibintu vyinshi mu commentaire biki n'abastari ngaho rero benshi bamvuze ko ibintu vyinshi mugabo donc ntarorangaje nyene kibizamwo kajya rero kaya karangaje kabi niko kabi niko kaca donc niko kaca kagaragaza ko amusuzugu ujya muntu amwifatiye mu kiganza ubona umengo ntaco wewe ntaco uwo mutwara wewe hiwiwe nta nibisanzwe donc nyene tu bibaye ngoma ko muhuriya mu ndirimbo na Monia Fleur oyikora cyangwa oyihe par exemple umuntu afise indirimbo aduhuje ashatse yuko wewe ubamwo na Monia Fleur yo oyijamo cyangwa oyihe ane je manje ni muri business y'amahera jama maya mahera frère none tagara ngashanga amajwi yanje se tu ariko ntimwovugana muri studio acha tamvugishe sino muvugisha n'ubundi dusanga tuvugana none umva twabaza kuvugana ibiki ariko rero nyuma yaho banavuga nuko novuka neza yuko wewe wakomeje kubigira big deal aho wacyuzana ibindi bavuga ati ajewe reka ndagusome nabigize iki wachi big deal sigura ko hari amakuru menshi uzi kuri Monia Fleur ndavuga ko utarasohora wachi uvuga ati ndabona za gusohora foto canke video oby'umuntu ngaha yasotoye na makuru ndamufiseho canke ndazihenera inati yitwikira umuci donc nishakire ngene nakubwiye nti yumvyonze ndagerageza nkaguha gasopo ishoboka ku buryo naho uzokumva ati nakari hariya fukati yaganda ndagende prepare sigura iko rero wamuhaye gasopo kwi stati wakoze yo ni gasopo kandi amvyonge gato acabona ko ivyo mvuga je nakoresha umuntu azona batse je mu bantu harabaca bavuga ngo numuntu wa numukango je ibintu mvuga nta munwa biba birimwo ibintu mvuga nta munwa biba birimwo atushe tu amvyonge kandi sigura ko hari ibintu hari amafoto ya Monia ufise n'ama video fire je ya fire yatwereke no je umuji nuri umuji nioneshe sasa siko na simu hapo nioneshe man ari ibintu bitoja muri telefone yanje aga telefone kanje ni gato biri hesa ari bitoja muri telefone yanje me izo boro ziri heno ari n'umuyoje janga canke wenyine kandiridi yo mudeye mugera mu telefone mu igepa ugena mu igepa tebana mu igepa muyiza mwige papu mwitware muyinzanire oya vro nta biri ngaha je ni biri ntari ibintu shira ngaha ko iyi telefone shona kuja muhira atonya banje nkayibaha bakigira ku ma Facebook bakiregira muri gallery je ndinda telefone yanje kuja mu ibintu bibi mbanze ndabishira ariko ivyo bintu urabifise nakubwiye nti ashaka kubimenya ko ndabifise ashaka kubimenya ko ndabifise aja mvyonge akora kandi kantu gato ubu sinabikabutsa ari sitatu urabona ndashaka kugira nace nikabukira ko nimba ari vyo kumuha gasopo kuri bijya yakoze narayimuhaye uriko ari gasopo namuhaye kuvyo yakoze riya jambo ryo nyene yavuze gasopo namuhaye rakwiye ashaka ko tubigira rero big deal tubibandanya aca ntamo nawe ucumuta ndamutamo fo nawo nyene fo utagashira ndamutamo fo fosti bice biba mbaya kava ya makara nayo
eka ndagutera igurero bro kava y'amakara je bro man kava y'amakara n'abafana kandi abafana je naciye mbona ko muri update kweli naciye mbona ko munkurikirana asha mwa mukunda nyene shosho hahiye naje muri umuntu anamwo kava ambwira ati bro reka ndagutemwo kava ngiye je narinzi muri foto bamaye canke ikiganiro ngire nugurure kava y'amakara ndavuga kava y'amakara je gatandirimbo ufise y'amakara nibiki mugabo je naye ndi update je ndi ku mwanya bro naciye mvuganire ngaha amvyonze kandi nira je ndo muyapera je nandika simeze nka Monia arinda kugenda kube ubu tarondera munyandikire kirererere ngo munyigishe koko tije nahanyene simeze nka Monia cagenda kacafata telefone akandikira abantu woza ukanyandikira ko nshaka karirimbo kwa nyandikira oya ibyo bivye bitwara umwanya kandi sibibi oya kukwandika sibibi kumwandikira sibibi mugabo bijya bitwara umwanya bro jewe ncangenda ajya nandika aho nyene acaja muri studio ndamukubura cumukubura iyo rya kava ndukuri sindakubesha ndabivuge no ngaha nta ndirimbo yitwa Makara mfise mugabo in time yose shobora kuja muri studio ndamukuta freestyle baranga nkora indirimbo freestyle y'amakara sasa ariko n'abantu benshi baciye bibaza bivaye nayo majambo wanditse uvuga neza yuko ati Monia Fleur avuga ko afise amafaranga ati ariko umuvyeyi wiwe akaba dandaza amakara ati ayo mafaranga yo bamaze iki amafaranga wowe navuze nti uwo mukobwa aja Dubai misi yose yirigwayo afise amahera tukaba tuzi ko umuvyeyi wiwe adaraza amakara uri umustar ufise amafaranga bimeze gute amumariye iki amafaranga yo amumariye iki ivyo ico kintu wowe ukinzi ko ntuwokimbaza nugutogishira kuri TV online ntuwokimbaza wewe nokikubaza ati ni kubera iki kandi uzi ko yo duhuye ndaba kubita inoti ndabatamwo hari uzi tuyagaburamwo hagati sinzi mara none ntushaka gucugira ico kibazo cyo kumaza nanje ico nabajije amumariye iki adashobora kuyagira amahera amumareka adashobora kuyagira adashobora kuduza ikintu basi kuduza umutahe umutahe wa umuvyeyi wiwe umuvyeyi usanzwe umuzi aba hehe Monia aba nuwahe no Murundi uzi avuka he urazavuka agora uko mazi bibazo vyinshi bro bitabikana wewe arigena wigira zebeti ago wigira ndabibona sasa arabantu abaye ci abo ubusindahaze kuna abana bavyeyi kandi singine no kuhamenya ariko no mu boss irwa muri Kenya Kenya yafashe rutema ikirere indege Kenya kari hafi wowe ko umugabanije Valere yi Kenya ni hafi man yirwa kure cyane kure ni kure haya nyina horaje uzobigire mu bazi yo yirwa nje hari umusore abana tujana ya afite ubuzima bwinjiza amamoni none moni niyo yijiza sivyo wowe wumva bihuye n'ivyo bintu ndakubarevye amakara kombozi cyo mvuga mani naho bihuriye bantayemo fo kuntayemo mbuzi cyo mvuga donc naho bihuriye nk'impanuro rero wofu mubona atamahera basi ufise vision nk'impanuro wofu umuntu ufise vision ati umunsi naronsa amahera bizogenda uko hari ikintu gice nibaza kubaza wabivuze kubera ko washavuye ko atacha yakoresha kizima cyangwa wabivuze kubera ishavu mwari then kubera mwari musanzwe amaze iminsi mudahuza oya nabivuze nti impanuro je nabivuze avec nk'impanuro ikigira kabiri apana gusuzugura umuntu kuje yaje kunsuzugura nuko yako nanye nategezo kumwega ko nawe hari cyo no gusuzugura ko kandi kibi kikuriko
niyo mpamvu wabikoze kuko nimba yasuzugure mu muziki atuye umuziki kwa asi yabonye kariyo defo yanje antuka niyo defo yanje ndacari donc we afise gituma yabikoze bijya mugabo nawe bakubwira ati ava gutosora ijisho rya mugenzi wawe manza tosora igiwawe sivyo none manza tosora igiwawe nawe nyine afise defo iyo defo nayo nanje niyo ncanzana kandi ndagukubita hajyana ukubita hababaza je nkubita hababaza kabisa nje ndakuzana bien akubita hababaza wow atemwa ma narabataye mu vlog yisokoze wa TV nakubwira yuko namwe mu majambo cyangwa se nimwe mu nkuru novuga ko iri update right now kudahuza ko umukobwa abona ngaha turi kumwe na Monia Fleur urumva neza yuko rero bifise iyo byavuye kandi bifise naho bigeze uno munsi ni ibintu bikomeye si byoroshe gezeko oya bigeze hose naho gusa twubahane urukumva nimba azona kiraba ategerezwa twubahane no kuba muto si cyaha sivyo ntaca bigira mengo ni cyaha no nakoze kubandi ngo ndi muto yavuze ngo ndi muto ngo nkure mbone kwa cumengo ni cyaha bari muto mu buhe bwo je ntavyo nzi sivyo yavuze cyo sinzi nimba yavuze mu myaka natwa muga yavuze mu muziki nika nawe nyine mbona tacaho je mbona tacaho arigenza ko nawe nyine kuri we basi kuri nimba hamwe bavuze mu muziki kuri wewe Monia umubona gute mu muziki oya nako ndamubona vraiment ndamubona nk'umuririmbyi nyine tu nta bishasha tu je ko umuririmbyi je nemera sana umuririmbyi nemera ndamukubwire unyemeza akanyereka kashoboye no kuririmbira imbere y'abafana akananyereka ati ndabishoboye vyose turabiza hari abantu benshi baririmba muri studio ngabo imbere y'abafana byatanga gupa babiza bakajigumira bikabananira ako bakakubwira tumviriza vuza indirimbo zanje mikrucu yizimye akayizimya agira ababwire mbandanye cyo gasanga ni muri babane baguma bahagaze umengo ni karaoke umengo bamukoreye microphone ngaba idugije nyene tu nakaririmbiraho ariko hari yatabuja rero donc umustar arangwa n'ibintu byose arangwa na performance akora imbere y'abafana uko igaragaza imbere y'abafana no muri studio rero mugivyo bintu byose atarabikwiyiza nta kuno mubwira ngo aze muraba ndamushira jemba ndakimushira mu baririmbyi nyene ndamushira mu baririmbyi birakwiye seto bwapana ngo baririmbyi bakora neza cyane ngo barenze uburenze n'ujya n'umufana agiye no kumuraba muri show avuga ataranyemeje indirimbo yose ashaka kujya nyine yiririmbye muri studio aje akayikuririmbira ngere niwe muririmbyi no mugata ntarabibona nta kumwe no mushina mu baririmbyi tu maririmbyi bashoboye cyane acare maririmbyi kabisa kajambo kanyuma basi twirangirize nubwo kajambo kanyuma ucumbwira ngo nuko umuntu wapfuye agasunika rugi basi reka ndabyitegura sindabimenye nuheruka bamwe ngo kajambo kanyuma je umusozo akajambo kanyuma dutukansaba mbwa ndosura kundonde ziko nzona yaje ngo nanje cyenda gutamwo fo ati akasunika rugi oya niciye ntamwo fo nuko aruzi ko ngenda kwa atake bro kubera cyenda bimwe aruzi ko ngenda gutemwo byadanje mana kakantu burya nanje cyenda gutamwo ati akasunika rugi abaririmbyi dukore cyane gose dukore cyane kandi vraiment aho bageze kuri intambwe bageze kuri irashimishije muga turacakenera gukora apana gusuzugura ibikorwa by'undi muntu apana kubwira ngo ni muto oya ego nimba ari muto uvuga ati mutonya wanje mu rupfaso nabone ko wamwubahiye ibikorwa vyiwe ko nimba ari muto ivyo amaze gukora nimba amaze gukora kimwe canke bibiri vyamutwaye mutahe vyamutwaye ubushobozi vyamutwaye energy sivyo vyamutwaye ikintu cyose rero mubwiye ati mutonya wanje kuraje canke ati nyubaha canke gira ukumugabone ko basi nubwo wayimubwiye hariho respect wamuhaye mu kwimubwira pana guca umwengo ukura namusuzugura ngo ni mutonya wanje ukura namusuzugura kwa ucumengo ibintu vyiwe naco bimaze naco bivara kwa rero twige kubahana no kubahira ico umuntu wese amaze gukora
kubimwubahira d'abord tugumane ka kantu kitwa indero runtu mu vyo umuntu avuga n'ivyo umuntu yubahira mugenzi we ya nitwige kubaha babandi bari hejuru kuko ari hejuru urabizi ko tomwubahuka kuko no musubizo kugora kubona big fizz canke satb sivyo canke big face nguze kumubwira ngo kuko kuko uziko ari legend nyene akaze ashoboye muko cubino wawe ndire wowe nakumengura namurusha nakantu gatonya cume ngo umusuzugura ko ari mutonya wawe oya ntumusuzugura ko nawe afise ibintu byinshi ashobora kuzokurusha canka no nimbere ashobora kukurengana akakurusha canka nubwo atokurusha nivyo amaze gukora byo nyene birimwo inguvu nyinshi ziwe rero twubahane ko naje yaca akora ntokora hari ico nkora atokora twubahane tu ariko nogana kubajije hari post ziwe ndavuga Monia Fleur navuga neza yuko uzagaragaye abakoresha imbuga cyangwa se abantu muraba imbuga mwarazibonye ni Monia Fleur yavuze ati yashaka gupostinga avuga ati ntitutaronka abasheri tuzobatwara gwanya abasheri banyu tuzobareka abasheri banyu yavuze ni ntaronka umusheri abasheri banyu ntabwo nzoreka bisobanuye je sinzi ivyo yashatse kuvuga mugabo urumva ucugira amakenga nawe nimba urana wewe urumuga dufate nk'uwayibonye afise dufate umuhungu dufatare ku muhungu wayibonye bazinanye hajya kweri nta muhungu bazanye yayibonye acagira akaduti prito umukobwa nako apana umuhungu umukobwa bazinanye acagira akaduti ati ko tuzinanye bro ko tuzinanye je nazoca antwara wa undi wanje kuko azikona ni yabivuze n'umuwago n'umuhungu yogira n'ubwo ko yaravuze ko n'umunamuba ukuru umugwa mu mubabaza azoba n'umurezi bieneda yaravuze ati je ni mwaguma mumbabaza tikinzi ibere umuki murezi bieneda ntiyabivuze ahubwo yaramubaye canke niwe kamera umusheri wawe man azomunyangusha musheri wawe na oya je nta nuwe fana namenye bazokubita ku ntoki rega nimwe muri post novuga neza yuko yavugije abantu amajambo menshi ni Monia Fleur yashoye gupostinga avuga ati ntitutaronka abasheri banyu tuzobatwara bisigura iki abasheri banyu yaba umuhungu yaba umukobwa ashobora kumutwara da apana umuhungu gusa ngo ari umukobwa ngo umuhungu oya yaba umuhungu aba umukobwa ashobora kumutwara one ukumva gute ako kana unagata na bien merci beaucoup man wirinde bro ubwira gashere kawe tubwiza umuntu mwirinde musheri wawe ahubwo wewe musheri wawe n'umukobwa umubwira yirinde apana jewe barabizi mani ivyo gatavyo njamo uri no love je barabizi ivyo ntaragiye kandi nubwo noba ndabirimwo ahantu babagenzi b'abakobwa babwiye yuko bapanga kare fresh ntibabatemwe kuko yaravuze ati abantu ntarose umusheri abasheri banyu vraiment yaravyivugiye ati nta muronse nta mahoro ngiye kuba hano ari babagenzi bavuga oya baravyumva nawe nose nitwa turabahanura nabo nyine afite ubwenge kandi abafana n'abana bafite ubwenge cyane ajya amajambo Monia yavugiye sinzi zo mwegera umubazi antuka kandi ntiyavuze ko twaro benshi usanga tabumbwa na kama reka ndagushimire man ndagushimire so much kwanza merci beaucoup kwa kuduha time ndaguhaye ku bamfu bro man havyo nabonye merci beaucoup bro ego sha bro kabisa mugabo kano ka bro zozuranyita kubera ndakwemera fo man zo bazita slang uri sûr nizo ni slang man uri serieux cyangwa uri serieuse iseri yes bakuzi wa TV reka ndagushimire cyane remember subscribe kugira ngo uzurabana professional interview uzurahabwa update news twari kumwe n'umurindikazi w'umurundi hakunze kubatamo yakubise ingoma ibiremereye abari nk'ibombe kuri bamwe
cyane gose aba ari umuzigo kuri bamwe ndagutamwa arabatamwe fo agese kandi ndabwiye ati kora subscribe kugira ngo uzurabona professional interview uzurahabwa update news aje wari kurumva kuri micro Monia Miss Radio kuva kuri Roy TV kuri kamera wari kumwe na Elfred Carf niyo yatumye image ibona imeze fresh sana reka ndakubwira ati we love you so much dusubire ubutaha ciao ciao tubabwize kuri show Monia Miss Radio we love you so much boom bastic